amafaranga ndayabonye wangu ndayabonye pe nayabonye yarimwo yarakwiye sawa turasubira baadaye Ngarihe. Irekumba. Rekuramo. Fatire gisuma mana nukuriyo. Emun. Namazi. Iyi shakoshi ni kwanje. Ni kwawe? Ego nukuri. Duhuye n'umuntu ayifise ariko ari iruka kebaguzwa. Bari baranyivye ubunyene nukuri. Bakwiviki. Bari banyivye agashakoshi nyene nukuri. Kambe ni kwanje ego nukuri. Yo emuntu naki wanje nukuri. Ego ndakona bwa tiyo fuma twari telefone yako ntwara agashakoshi. Ntura agashakoshi karimwe ibiki. Oya naki waje gusa emuntu nukuri naki wanje nukuri uzobukoze kambe. Oya. Manu ubwire hari mu iki kuvuga. Oya none manzi mece ndakubwira ivyarimwo. Nukuri ndakubwira emuntu uri ngenda kubwira. Urabona iyi shakoshi. Jewe ubunyene hahumbona narimvye gutora amafaranga. Amafaranga bari bayandungikiye ubunyene yari muri aka gashakoshi. Rero uwo muntu yaranyivye. None amafaranga yaranga. Yari mwe amahera imuga ibihumbi umuriyoni amajana ayo. Umviriza rero. Tutaraje kure. Abona jewe haja namufasha. Naguye hana akomeretse. Wakomeretse? Kugenda ku bitaro umviriza. Wagiye ku bitaro. Erega yagomba kujya ku bitaro. Kugenda ku bitaro ni 220 kuvugwa. Yo. Hanyuma kandi n'umutima wasinze neza ngwaye Ebola. Urokwe Ebola mu. Yo mana ndagowe. Neza ngwaye Ebola. Kuvugwa ni miliyoni 5. Kandi ndagwaye n'ingwara bita amacinya. Bambwiye ku bitaro ko ari miliyoni 100. Izo ngwara zose muno none nje sende tuka. Yenda batero wakuvuza. Oya ubwo nakene. Yo!